Kwirinda ko hari abantu batwinjirira mu buzima bamenya amakuru yacu, bamenya ubuzima tubayemwo buri gihe, nico kintu ca mbere gikenewe cane mu buzima bwa misi yose, kuko si vyiza ko umuntu amenya ivyo uburimwo, ivyo ugenderamwo, ivyo ukora, ikikwa amabanga yawe muri rusange. Nuko rero ikintu ca mbere muri no misi canke ndetse no mu misi iheze vuba, ndetse nibaza ko n'imisi izoza, ikintu ca mbere kibitse amabanga yacu yose, ubuzima tugenderamwo, ivyo dukora, ivyo twirirwamwo, ubube gito canke ubunararibonye n'ubutwari vyacu, ni telefone ngendanwa dukoresha cane cane Android, kuko muri buno buzima turimwo Android, telefone za Android nizo zidufasha gukora akazi, nizo zidufasha kuganira n'inshuti n'abagenzi, nizo zidufasha ubugambanyi butandukanye tugenda dukora, nimba hari ubwo dukora, kuvuga telefone yacu ibitse muri rusange ubuzima bwacu. Hari rero amakodo no munsi tugiye kubereka muri kino kiganiro gishasha, kiganiro tuzogerageza kuza turabereka ibintu vy'ubushakashatsi n'ubuhinga vyodufasha mu buzima bwa misi yose. Uno musi rero twahisemwo kubereka ibijanye na zino telefone dukoresha. Izi telefone rero dukoresha nkuko wavyumvise zitubikiye amabanga akomeye. Imbere yuko rero tuja nayo mabanga, reka kwanza tubanze turabire hamwe iyi code ishobora kudufasha mu gihe twazitakaje ushobora kuzironka, cyangwa kumenya aho telefone zacu ziherereye. Ni code abatari bake bazi canke bumva ariko batarashobora kumenya ati mbega ashobora kwikura hehe muri telefone yanje. Nico bita numero de série canke International Mobile Equipment Identifier canke MEI. Iyi rero no yita nka plaque ya telefone, kuko niyo identification ya telefone yacu. Kuvuga nta telefone nimwe ibisangiye n'indi, kujya ta modoka ibisangiye plaque n'indi, ni nko ata telefone isangira numero de série n'indi. Mbega numero de série ya telefone yawe woyironka gute? Abatari bake barazi yuko iyo baguze telefone nshasha babibandikira rimwe na rimwe kuri facture, cyane ntibabibandikire. Hakama rero iyo telefone zatakaye bagaheza bakagira uwo mubabaro wo kura International Mobile Equipment Identifier canke MEI canke numero de série mu vyo abatari bake baca batahura vyoroshe. Nufyonda rero ino code muri telefone yawe, iraheza ikwereke numero de série, gutyo rero utora ikaramu uyandike ahantu, gutyo uyibika hadata, kuko izo gufasha telefone yawe niyatakara kuyironka, kumenya aho iherereye, ndetse no kumenya umuntu yariko arayikoresha muri uwo mwanya. Iyi code rero muyandike ahantu kugira ngo hama rero muheze murabe numero de série zanyu z'amatelefone yanyu muzibike. Andika akanyenyeri dièse ubusa gatandatu dièse, uraheza rero ucubona numero de série za telefone zawe, hama zikuzanira IMEI na IMEI D canke International Mobile Equipment Identifier 1 na 2. Uraheza rero uca wandika cyane cyane IMEI 1 canke biriya biharuro biza kuba bije ubwa mbere, no kuvuga ni 20 y'ibiharuro. Uraheza rero uca vyandika. Iyo umuntu arafise IMEI yawe, abafise uburenganzira bwo kumenya ubwoko bwa telefone ukoresha, ubushobozi bwayo, ndetse n'ama specification yayo. Specification no kuvuga ibiyigize, nimba ifise batterie ya mamiliampere 5000, nimba ifise memoire interne ya magiga angana gutya, RAM zingana gutya, nuko no kuvuga rero urumva ko IMEI ari ikintu gikomeye cyane kuri telefone, kandi umuntu wese afise Android ategerezwa kuba yayibitse ahantu hibanga hadata. Iyo telefone rero yatakaye, IMEI yashobora kugufasha. Mugihe rero uhamagaye kuri no code nari nababwiye, akanyenyeri dièse ubusa gatandatu dièse, uraheza ucuronka IMEI yawe, nimba warabuze ukuntu ushobora kuyironka.
nk'uko rero natanguye ndabibabwira no kuvuga mu matelefone yacu niho ubuzima bwacu buba buri, kuvuga umuntu ashaka kumenya ibyo ubamwo, umuntu ashaka kumenya amabanga yawe yose aciye muri telefone yawe arashobora kubironka byoroshe. Nuko rero hari abahaka bashobora kuguhakinga ugasanga bakwiba amakuru n'ibivugirwa muri telefone yawe. No kuvuga rero nufyonda akanyenyeri diyeze 2 diyeze uraheze ubone yuko atabantu bakukurikiranira ama message wandikirwa canke bumviriza amapere mugirana canke biganiro mugirana biciye ku mapere canke kuguhamagara baguhamagaye kuri telefone yawe. Ndasubiramwo, hari abantu bashobora gukurikirana ama message bakwandikira akaza muri telefone yawe akaja no mu zindi telefone canke mu yindi telefone ya mugenzi wawe utazi. Abaguhamagara apere muri ko muragirana n'abantu bikaza muri telefone yawe bikongera bikaja no muri telefone yindi y'umuntu ashaka gukurikirana amabanga yabica muri telefone yawe. Nufite ndarira akanyenyeri diyeze 21 diyeze uraheza ubona ko nta bantu bariko baragukurikiranira ama message ndetse n'amapere. Ufyonze iyo code nimba bahari uraza no kubona nimero y'uwo muntu agukurikiranira ama message n'amapere. Hari rero n'abaguhakinga ugaheza wewe nturonke ubutumwa, nturonke n'abaguhamagara bigaheza bikaja mu yindi telefone bandikiye wewe bahamagaye wewe bikaca bishikira mu yindi telefone atari yawe. Nufyonda rero code ya kanyenyeri diyeze 62 diyeze uraheza ubone yuko hari ubutumwa wandikirwa butaza muri telefone yawe ahubwo buja mu yindi telefone canke abagutelefona aperutse ubona muri telefone yawe ahubwo ija ku yindi telefone ubone na nimero y'umuntu yaguhakinze. Ivyo bintu vyose rero no bisangamwo, nusanga hari abaguhakingiye ama message araje wawe akaja no mu yindi telefone, abaguhamagara birazi wawe bikaja no mu yindi telefone, abaguhamagara ntibizi wawe ahubwo bija mu yindi telefone, abakwandikira message ntizizi wawe ahubwo zija mu yindi telefone. Urashobora rero kubihagarika uciye kuri no code ngira ndaguhe diyeze 2 diyeze. Kugira ngo bihagarike unyumve neza cha kuri diyeze 2 diyeze, gutyo uraja kuba bihagaritse. Hari rero n'ibindi bintu wokora kugira ngo ubone nimba atabantu bakwiba makuru muri telefone yawe, nico bita the James Bond code. Iki rero duca dukoresha icyitwa utility net monitor. Nimba rero uri gukoresha telefone mu bwoko bwa iPhone, fyonda diyeze 3 diyeze 1 2 3 4 5 diyeze akanyenyeri. Canke nimba ukoresha telefone mu bwoko bwa Android, fyonda akanyenyeri diyeze akanyenyeri diyeze 4 6 3 6 diyeze akanyenyeri diyeze akanyenyeri, canke akanyenyeri diyeze akanyenyeri diyeze 1 9 7 3 2 8 6 4 diyeze akanyenyeri diyeze akanyenyeri. Aha rero ucukurikirana izi ntambuko zikurikira etape canke step. Intambuko ya mbere, step ya mbere, etape ya mbere, raba ahanditse UMTC cell environment, ucuja ahanditse UMTCLR info, hama ucuheza wimurire ahantu ibiharuro biri ahanditse cell ID. Ibi biharuro nizo ndome bica bitwereka antenne turiko turakoresha, donc aho turiko turakura raison turiko turakoresha muri uwo mwanya aho tuba turi. Intambuko igira kabiri, step ya kabiri ca etape ya kabiri, subira inyuma uje ahanditse MMU info, hama
uje ahanditse saving PLMN hama kandi uheze wimure ibiharuro biri ahantu handitse local area code canke kuri LAC yeah. Step igira gatatu, etape ya gatatu canke intambuko igira gatatu, ca winjira muri website yitwa openserid.org. aha uca ushiramwo vya biharuro wakura kuri za ntambuko zigira zibiri twakubwira ubwa mbere, ukaca ubona ko ata antenne uri kurakoresha canke umunara uri kurakoresha, ahubwo uri kukoresha ikindi kintu. Nubona ata antenne nimwe uri kurakoresha, uraja kuba uri kukoresha ikitwa mobile base station. I mobile base station rero ni modoka zifise ama antenne zizunguruka ahantu nko muri za desert, ahantu mu misozi, donc hadashobora kuboneka réseau ivuye kuri antenne, izi antenne dusanzwe tuzi. Nubona rero arizo uri kurakoresha, ukaba uri mu kibanza wari kuronkamwo réseau zivuye kuri antenne, uraca umenya yuko rero hari abantu binjiye muri telefone yawe bariko barakwiba amakuru, amabanga agiye atandukanye, kuko ibi bishobora kukugirira nabi gushika yaho hari umuntu yinjira mu mabanga yawe agaheza akanabona gushika kuri ya mabanga y'ibanga nyene, ugasanga hari n'umuntu yakwivye nka code bancaire yawe, yinjiye muri banki yawe arakwivye amafaranga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nuko aha rero tuca dusabwa kandi gukoresha nk'ama software cyangwa program ya antivirus, antivirus cyane cyane abakoresha amatelefone ya Android, kuko hari nka virus yitwa Presslator yakozwe n'abanyamerika. Iyi virus rero ikorana na internet, arico bita mobile data yama mega tugura iyo uguruye connection muri telefone yawe, cigakoreshwa na wifi. Gutyo rero ukuntu ikora, iraheza igafata amashusho, ama image y'ahantu herereye, ama image yawe, ama image y'ahantu herereye, ama image y'ivyo uri kurakora, ikaca iyakonvertisa mu cyo bita 3D. Gutyo rero igaheza ikaca iyarungika. No kuvuga rero birasaba ko tutaca dupfa kwinstaramwo ama application tutaba tudasobanukiwe mu matelefone yacu. Si byiza ko twinstaramwo ama application tutazi, si byiza ko dukoresha ama wifi yayandi na cyane cyane akunda kutwereka ko tuba turi ko dukoresha wifi z'ubuntu, kuko vyinshi nimba bigamije kutwinjira mu matelefone kugira ngo bitwibe amakuru. Hama wowe ariko uradukurikira, reka tugusabe gukora subscribe kwanza, kuko ibiganiro nk'ibi by'ubuhinga tugiye kubicisha ko cyane, hama no gusangiza no gupartager, gusangiza cyane abandi kugira ngo bashobore kugira ubwirinzi mu matelefone yabo, gutyo ntaze hagire abantu babandanya babiba amakuru. Turabashimira, tunabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza.